hajya uvuye pahe mu Bufaransa? Yeah. Ego. Oh. Hanye nawe witwa Angeli. Angeli. Vraiment sinari nzi ko nawe kuzokura bigeze no hose. Birasanzwe. None kan. Ukiri pahe mu Bufaransa, aho unyumvira gute? Jenita. Ariko kweri ni gute noshobora kukwiyumvira? Nakwiyumvira buri mwanya buri munsi. Nawe warabibona. Nama nifuza kubona. Okay. Ashafite igihinde. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Uncle. Mahoro. Sawa. Mahoro. Ni sawa. Sawa. Yego ndababona. Amuna mahoro. Turashima Imana. Okay. None ko muberewe muvuye. Tuvuye aho hiha tembera. Okay. Hanyuma hari ikintu nahoze nibaza. Hajya bahoze bavuga ngo iyo abantu bagiye hanze biriya bihugu birafata bikabibagiza imico n'akaranga vyabo. Ariko icyo nabonye kuri wewe ntiwigeze uhinduka na gato. Bagumanye umuco n'akaranga igihugu cyawe. Uncle. Nivyo ivyo vuze ndavyumva. Kandi umunsi wa mbere mva ngaha mu Burundi ngiye mu mahanga. Buri kintu canje cyose nagenda gitwara. Ariko igitangaje nuko umutima wanje nagenda busitse ngaha. Okay, sawa reka ndabareke igihe nkomeza imirimo turaza kuvugana n'ingaruka. Okay. Sawa. Musigare. Mutanye rusimburira ko nyagiye. Nta kibazo. None. Nimba waragiye umutima wawe ukawusiga ngaha. Wawusize ngaha kubera jewe. Yenda hakosha turazi nawe. Twiyende. Jenita. Ukuntu mbwira amajambo yawe. Shikuru uratangaje pe. Buri gihe ukuntu misi yose wambara ukabego. Uzi neza gutandukanye n'abandi bakobwa bose. Uwo ni umutoma. Nakwifuje kukubwira ibintu nk'ibyo umbwiye. Ariko ntabyo ndi bukubwire. Angel. Urabireba cyane. Jane, wamwiriye ko cyane ariko ntawiriye cyane nawe burarenze. Nimba yarakubwiye ko berewe wowe kumbwiye ati uraberewe n'ivyari ibintu bisanzwe. Urabona Ange,
abahungu nk'abaryo uberetse ko barenze nabo baca bakumenyera gusa nyine bisa nkaho nawe umengo kandi usiga mwiyumvamo sorry mwana ariko ndikinira wenda kuze ko umwana wikundira ibintu byo gusenga ibintu by'inkundo utabubirimo gusa mugabo wanje n'ukuri nawe urakwiye kuraba umuhungu mukundana hamukareka kwama mu rukundo namwe muyera gusa ukumva urukundo rw'umubiri nago ko rumera kweri ukuri biba biryoshe igihe nikirageraje hari umunsi bizogera nzovyisangamo nawe ubwawe bizogutungura ariko rero mbarite cyane kana wamukunda reka nashana ivyakane ubundi je barankunda sinkunda baranze okay Jenny, ça va? Merci. Jenny. Jenny. Uribuka tukiri abana twarakunda gukina umukino wa Trileka. Ki twarakunda cyane. Narinje rero ngaho kiratongere tugukina. Uruzi ko none gutsinda cyane? Nanjye ndakwereke kandi ko nawe nkiri wawe. Nene mbora ntsinda kira tukiri abana. Uribaza ko n'ubu wonsinda? Okay, dikarero dukine turabutsinda undi ngo ninde. Kandi je nakunda gutsindwa. Kina ariko nanje nishimira gutsindwa. Kandi uvuze ngo wishimira gutsindwa? Yeah. Jenny. Ari gutsindwa natsinzwe kuva kera. Cyagiye utsindira umutima wanje. Nibwo natanguye kumenya ko natsinzwe. Ubu naco guhomba nifise. Reka tukine. Ndacyabishaka ndaje neza. Nifashe n'utsinde. Amavuga gutsinda. Jendi fois. Okay, najidekare. Bana kwibana. Uras kunwanyiwa kera. Tagi? Bandanya. Nye. Kabiri. Tatu. Bandanya sigera ibiri cyamenye watsinze, okay? Okay. Bandanya sigera imwe. Oje ndakurenze. Sawa nacho. Reka shimira watsinze. Kan aratsinzwe atsinzwe hangana ante ubundi kwa Jenita natanguye gutsindwa kuva kera igihe atwara umutima wanje nyine nkumva ko yawigaruriye nibwo nemeye ko yatsinze ibitsindo byinshi kandi byinshi nashobora gukurayo duva neza ubu bisigaye ariko bishira mu biganza by'Imana. Kandi tsoke be patience ibintu byose ni buhoro buhoro sivyo byose bitagenda neza. Okay, tugenda. Kuna dia nini ikodari ujaria mtao Miriwe neza. Karibu. Murakoze cyane. Ni mpore ngaha. Turashima Imana. Ariko turi tuje kuraba ba Jenita sinzi ko ariho bari. Okay.
je pense ko ariho bari bashobora kuba bari indani mu nzu shike mu barabe. Okay, murakoze. Sawa sawa. Okay. Sawa mugende nta kibazo aryo utuntu ndi mu ngaha nitundi ko ndatunga nta na kimwe gende murayo niyo murakoze. Ndibaza ko ariyo bari. Sawa sawa. Kevin. Karibu wacu. Angeli. Karibu. Merci. Karibu. Ego. Oh. Sawa. Bon, Urakomeye. agora shema. Okay. Bon. Twebwe turitanga tukaza kubaramutsa ariko mwebwe ni mututsi. Kevin kuri turemera amakosa ariko rero dutahure. Namura abahungu tutura abakobwa. Biba byoroshye cyane mwebwe abahungu kujya gutembera abakobwa muri wawe ariko tw'abakobwa gutembera mu rugo rw'abahungu niba byoroshye. Dutahure sivyo no? Bon, ndavyumva ariko Angeli tutabeshanye ufite telefone kwandika ka message basi ati Kevin sawa uramenze neza bibaza na se. Uramfasha ariko ngiye kosora kose. Zanda kwandikira. Brighton. Sorry. Sinakwirengagije. Sawa. Sorry. Afite dufite akazi kenshi dufite abashitsi hano. Okay, you are sorry. Nta kibazo na kimwe. Sawa. Merci. Yeah. Kevin. Karibu wacu rero nimba mutihuta natwe tuzaganira byinshi. Merci beaucoup. Sawa, karibu. Okay, merci. Sawa, sawa. Ni bwa mbere mbonye umuhungu nkatangura kwiyumvamo ikintu. Ya, reka nizere ko atari urukundo. Urukundo nagomera kuntu. Nibwiraga ko ni nkunda umuntu. Nzoba meze nkaho ndi mu kirere. Ariko ujya muhungu kandi natanguye kumukunda cyane. Ndetse n'ibintu byoroshye ko ujya muhungu kandi mwowe inshuti. Jewe urukundo sinzi cyarejo. Jendi Slay Queen. Sinshobotse. Nikuta ndi kwiyumva mu rukundo bigeze no hose. Mana. Fasha nawe uzi ibyo rukundo. Brighton. Yeah, bro. Ndakubaza ikibazo kimwe. Wabonye uburyo nitwayemo turi hanze ndi kumwe na Angeli? Ubundi kijya nico gipimo ca nyaco umuntu akwiye gukora kugira ngo arabe ko umukobwa muniyumvamo na gato. Wabonye nyine ukuntu yanyakiriye, ukuntu yasavye imbabazi. Bijya nivyo byowe. Kevin, wowe narakubwiye ko kuntu ushobora gufata ibintu ko bitari nibyo bizotuma bikubabaza. Ujya mukobwa ko yagusabye imbabazi ntibisekuye ngo yumvise uburyo mubwiye w'amajambo. Ujya mukobwa gusaba imbabazi ntibisekuye ngo yumvise amajambo meza wamubwiye. Wapi? Ujya mukobwa ko yagusabye imbabazi no kubaha biri mu mico yiwe. Nibwo atacu yuba yagukoshereje kuko gusaba imbabazi arabishoboye. None jewe ko nasabye imbabazi mvuge ngo yankunze. Oh my god! Kevin 14. Mishtakana. Oh my god. Baba, sawa? Shaje ndashima prema. Umeze neza. Ameze bon. Nyongera. Kevin, Long time. long time. Warahindutse.
ariko nawe ntacyo wabaye ntaragura bro uri ngaha ndi ngaha Kevin maze n'iminsi ngaha okay wait ma bro Yo, ça va bien. reka twishime Mr. Kanye Kevin 14 mu bisanzwe ono muri aka kanya sindatahura ko ari we ndiko ndabonesha amaso yanje no Kevin urabona ukuri kurimva wewe niko nanje ndiko ndiyumva yani nacanga ari kiyosi gusa ndabwira ikintu kimwe burya kugira abagenzi 10 mu mwaka biroroshe cyane ariko kugira umugenzi umwe murambana nawe mu myaka 10 ntabwo cyoroshye ke waragiye hanze ntiwambwira none urunze ugaruka utambwiye kugombotse urabaho duhuriye gusa hanze ni heza bro warabaye mu bogari muhungu hanze ni sawa Usanga ta communication entre yani habu yagumi ha. no Kevin ubuzima tubamo nibwo buhindura abantu nanje mbona mwese mwarahindutse ibihe byarabahinduye uko nari ndabaziga kera siko muri ariko niko biba bigomba kumera muri ubu buzima tubamo Bro. Uvuze ukuri. Hari abantu benshi badaheruka tukiri impinja ariko batubona ngo tuyoberwe. Ariko tuve dukishana ibihe ikireze byose turamenyanye kandi good to see you. Kevin sorry tukamanishike mu cyumba gato sivyo ndakurindira ndakurindira Mr. Khan Yani ashakwa gangi. ikidahura n'imisozi nyakubahwa acereye cenaki umbabarire ndakubaza akabazo kamwe nahoze nibaza kuri uyu muryango wawe nta kibazo mbaza ndakwishura kubera iki uyu muryango wawe muri ubwoko butatu butandukanye dutandukanye gute wewe nta dini na rimwe wemera kubera wemerera muri siyansi icyo siyansi itakwereka ubona ko kitabaho jenita wawe ni umumizirimana Angeli mutoyi wiwe ni umukristo none hicanaki ibyo byaje gute imana ibaye imana iba mu ijuru byiza cyane imana iba mu ijuru yego none umutima ni ijuru cyangwa umutima uzoja mu ijuru umutima uzoja mu ijuru none abavuga ko imana iba mu mitima yacu nabo bavuga ikosa nibaza ko batavuga ikosa rero namba imana iba mu mitima yacu igomba gutegeka buri muntu wese uko ishaka namba imana iba muri jenita yamutegetse kuba umumizirima agomba gukora ibyo imana igomba nimba imana iba muri Angeli yamutegetse kuba umukristo agomba gukora ibyo imana igomba hamwe n'ufata abo bana babiri nkabategeka kujya mu idini rimwe noba ndiko ndarengera itegeko ry'imana kandi ntazi impamvu yabatandukaniye understand none wewe siyansi ikubwira iki wizere ibyo ushobora kubonesha amaso ushobora gufatisha amaboko yawe ntiwizere ibidahari ngo uvyizere nk'ibihari ivyo bizana ubusatsi Mana nyeningabo, Mana nyenimbabazi. Buri gihe nahoze imbere yawe nkuzaniye amashimwe. Uyu munsi ni rya mbere nje imbere nkuzaniye umubabaro.
ndakwinginze mama kuko wowe ujya umfasha kuva na mbere niyo musongera umfashe ukuri igikombe imbere yanjye kindengana sishobora kwiyumvisha uburyo umutima wanjye ubabaye ariko mana ndazi ko ushoboye byose mu mutima ukomeye ndetse umutima wo kwihangana zo gukoza mana yanjye amen. Kan. Kweli kuri ngaho? Angeline. Papa arenda kubangamiye? Oya, ntabwo mbangamiye. Eko. Okay. Fine. Hama n'ubusizi gusenga neza. None buri gihe uhora usengera muri iki cyumba cyawe? Kano yawe singira ariho hose kuri mana yacu urukundo nta hantu namwe itari iri hose. Ndicho kabisa. Hama urusengera iki none? Kano n'umuntu aburi byo asengera ndiko sengera abantu kugira ngo Imana ishikare guha ibiremwa muntu ubuzima nanjye nongera ndayisaba mu mutima uciye bugufi kubera ko Imana ikunda umuntu aciye bugufi. Angeli. Okay. Kabyumva. Hama none kubera ikintu ndahora duhamagara natwe dusenge. Hega natwe turazi gusenga. Kandi turabikunda. Ndabizi. Ariko umva musi n'ivyakunze ko ndabamagara ikindi genzo bikora. Okay. Fine. Hanyuma anje ndakubaza. Kubera ko utigeze umpamagara kuri telefone ngo tuvugane cagiye nari mu Bufaransa. Nagumye mvugana na Jenita gusa umenga Angeli ntugeze tumenya. Kan. Ese Jenita uramukunda? Angeli. Natanguye kumukunda tutarabonana. Tumaze kubona nahone. Yatwaye umutima wanje. Arawigarurira. Uretse n'ivyo. Jenita n'umukobwa mwiza cyane. Mwiza cyane. Hama tureke ibyo. Hama Anje. Basi nubwo utigeze umpamagara ngo tuvugane. Ese wombera inshuti? Oh, ngaringa mwarijyari. Ça va? Ça va. Kebe. Oui. Meze neza. Mwarijyari none. Oh, araheze umwanya utari muto turi ngaha ariko. Babakiriye none. Angeli. Yatwakiriye gusa nawe nango ari ukipe cyane. Oh, sorry. Nanjye nari kuri telefone ndi kumvugana n'umuntu nibwo nkimenya ko muri ngaha pe. Mumbabarire. Niho nyimenya ko muri hano pe. Nimubaze ngo nukubirengagiza bazi ko ntobikora. Vraiment na kintu mahoro menshi. Merci. N'ubundi wo kwira iki waje utampamagaye. Ariko Jenita. Ni ngombwa ko buri munsi nze ngaha nubanza kukubwira. Sorry. Ako navyumvise n'ubundi Angela abizi. Je ntashiba bivuze ko bimenya. Ako kantu unyujije ko kabi. Sivyo se. Gusa ndakoze ikibazo kimwe. Mu isanzwe tugishika ngahe iminota 5. Nabonye igitangaza imbere y'umuryango. Ikihe gitangaza? Jenita. Burya kana ari ngaha. Yes, of course. Navyo waruzi. Kana ari ngaha. Nisanzwe abangaha rero. Kana bangaha na mama we na papa we bashikiye hanyene gusa nta birenze ntibizi none byo bafaransa bigira. Utaze surprise yanko yadukoresha
yibaze ko yatubwiye ko bakani bazoza noneho bazoza nk'ejo bukeye nyine tubona baraje ariko nta kibazo reka turekane n'ibyo Brighton rero nta fiyaso ufise ko utaramutwereka wapi nafise donc iyo papa waza kuvyara ugira gatatu wereka wawe wana marene nawe twebwe twarakwiwe ihangana it's okay Kevin are you okay Yeah, I'm fine. Good. Umuntu ari nkuru rero ati bon none mutinga hamba nivyo hari ibyo tubwirwa n'abantu hari n'ibyo tubonesha amaso yacu ariko kuri kwanje nuko umuryango wuzuye amahoro ibyo madamu wanje avuga n'ukuri ariko ari n'icyumviro ngitse Canaki ubona gute umuhungu wanje n'umukobwa wawe bashingiranwe ko n'ubundi basanzwe bakundana Ayo makuru ndayumvise ijya mbere. Bon. Ninde nande bakundana? Jenita na Kani bakundana kuva kera bakiri bato. Kani yambariye yuko tutari busubira inyuma tuticaranye nk'imiryango ngo tuganire tubaho uburenganzira abana tubaho uburenganzira bwabo. Abana bakeneye kubana reka tubakorera ubukwe. Okay. Byari byiza. Ariko hagati y'umuhungu wawe Kani n'umukobwa wanje Jenita. Nta muntu n'umwe arambwira ikintu na kimwe muri ivyo. Ah bon? Reka turindire. Twoshoka dufata umwanzuro. Reka turindire iyo bija. Nibibaze umuryango wawe hamwe n'umuryango wacu tugiye hamwe yabara amatavya y'ubuki. Okay. Très bien. Okay. Ibyo bari byiza cyane. Ariko ntidushoke dufata umwanzuro. Reka tumanze turindire iyo bija. Ego. Nivyo bo nyene bihitiremwo twe tubashikire nk'abavyeyi. Nibarinda guhitamo. Baramaze kuba bakundana abantu bavuga yuko bakundanye bakiri bato. Il y a longtemps. Bari kumwe. Toi tu ne savais pas. Twebwe navyo twari tuzi. Tu vois. Babitumenyesheje tubifata uko. Niyo Kani yabimbwira, Jenita kabimbwira, nzoba mbona kwa abana. Oya. Okay. Aho ntugire ikibazo. Umukobwa azobikubarira kuko na Kani yabibwiye nyina. Urabona niko bimeze. Abakobwa babwira base n'abahungu bakabwira baje. Je nabimenye bwa nyuma. Jesse. Hanyuma Jenita kabimbwira c'est bon. Ariko na Kana kabimbwira tuzomenya icyo gukora. Ego. Anje mwaramutse. Kana Masoni ifise cyo kwinjira mu cyumba canje. No. Ahubwo we ni gute ushobora kujya mutuga icyumba cyawe kandi uzi neza ko mwakiriye umushitsi w'umuhungu. Nuko narinze ko hari umuhungu atagira indero. Okay. Anje narinje kukubwira ko uyu munsi nshaka kubasohokana. Nije ni ngombwa bibwire jewe nagora kubibwira Janeta. Hapana, uwo no bibwira wese yaba wowe yaba Janeta. Umwe n'umukunzi wanje ubundi n'inshuti yanje. Kero nibaza ko kubikubwira nako sangize. Oya. Byo byiza ari ugiye kubimubwira. Kuko je ngiye kubimubwira yava bifata ukundi kontu. Revyo byiza ubimubwire. Nsawa basi. Uze kubimubwira nyene ni wananga kumubona. Hama nanje ni nagutanga kumubona ndaza kubimubwira. Ariko naco bitwaye. Okay sir. Hama yindi ncuro uzozura ryama buga y'umuryango.
kuko uwundi munsi hazokwinjira umuntu atari jewe dusanga habaye ibindi bintu. Yes, muriba. Okay, sa ugara umuryango. Okay. Kano ka restaurant ka romantique cyane. Ego nacyo kabaye. Gusa impamvu nakakuzanyemo no ko nshonje. murazi ndababwira ikintu kimwe ubu nibwo mbonye neza ko urukundo rwa nyago rubaho vuba. Imyaka 12 yari iheze kandi natandukanye na Jonita. Ubwo kandi yagiye mu Bufaransa nibagiye ko agiye kumwibagira Jonita, ariko uno munsi ndatahuye neza ko nihenze. Ariko kuva aho kandi agarukiye avuye mu Bufaransa ndiko ndabona urukundo rwa Jonita na kandi rukomeza kuryoha kurusha. Bro, warigeze kumbwira ijambo rimwe ndagiye irengagiza, ariko uno munsi nibwo ngiye gutahura neza ko ari ryo. Ndafise uburyo mfatamwo ibintu abifata ubutariko. Kevin, muri buno buzima tubayemo tuba tugomba kwiha amahoro kubera ko duhorana byinshi bitubabaza. Inkuru y'urukundo rwa Jonita ishobora kuba iri kurakubabaza, ariko ku rundi ruhande ushobora kuba ari undi muntu uri kurabaza kurushaho. Okay, afetse buri kije uburyo muko muravuga wogira ngo urukundo rwa kane na Jonita nta numwe runezerewe na gato. Ntabwo ari uko biri. Afetse ibyo bavyiza hamwe bitaba biruko. Brighton oya. Shiri. Jakundira imbere yandirimbo kunda kuririmba. Urayibu? Ndirimbo nkunda. Ego. Rimwe. Reka nayibotse kamadirimbi. Uriteguye? Yeah, I'm ready. Babura icyo bakora bakakwararaza, wagira ushitse bikaba babaza, bakarondera ikintu cyo kwangaza, ariko Imana nayo ikaguma ibamaramaza. Kuvugana bintu bisaba urunwa runini, harabajama mwicaranye umwanya munini, wagira ngo imbwa zabarigase ku rurimi, kubera isakuba mamo ziteye isoni. Ndaguye ndagarutse kwanza, nta urondera umwembe musi y'igiti kivoka, ngabo bose baguponda nuko we washitse aho bo batarashika. Imbwa zikurikira inyama, reka tuje imbere nabo baje inyuma, dukore nabo bagume basamye nk'umufuko w'ishati bizobamara amanyama, namashira imbere igisabi. Nguhekeya. Ndabiko twiyongera. Yanywa byinshi. Karibu. Mama tujye gufungura twabafasha gute? Jewe ungirira inyama, nimba ari steak imeze neza, nzanire steak. Namwe. Okay. Shiri. Mubwira ibyo nkunda gufungura. Sinabikubwira ibyo nkunda. Akenshi abarundi bavuye mu bindi bihugu baje bakunda kurya indya z'i Burundi. Ndavuga amateke, ibijumbu, imyumbati. Kandi ashobora kuba ashaka kurya indya z'i Burundi n'ibijumbu kuko
ibijumbu niryo ndya ikunzwe cyane mu Burundi. Wow. Angeli yabitoye. Ndakunda ibijumbu cyane. Niyo njya nifuza gufungura. Zanira ikijumbu. Yego, ibijumbu. Shiri, ubwo nawe mu Bufaransa sinakubwiye ko nkunda gufungura ibijumbu. Ndabikunda cyane. Cyane. Wapi. Chanaki. Se wapi kabisa. George, kumenga bimeze neza habaye iki? Chanaki mwana wa mama. Umugore wanje yababaye cyane. Aranarira. Ngo sindiko ndamuha umwanya ukwiye. Ngira nje kuryama ndamufate neza. Ndabe kuntu no mwitaho. Wewe tuzoganira ejo. Abafilozofi baravuze ngo ntugahangayikishwe n'amarira y'umugore wawe. Kuko kureba ko abagore biri mu mpano zabo. Igihe cyose umugore abishakiye ararira. Hamwe uhangayikishwa n'amarira y'umugore wawe, igihe cyose wohora uhangayitse. Iyo umugore akweretse ko ari umugore nawe umwereka ko uri umugabo. None wokora iki kugira ngo bimwereke? Iyo umusiguriye akanga kumva agakomeza kurira, icyo ukora uraceceka ukigira nk'atacabaye, nta mutima mubi yishyizemo. Apana umugore kurira ngo n'umugabo arire. None murize mwese Oh, bro. Nyarutsa tugende man. I'm coming. Almost time to go, man. Why did you know? Gerageza kwihwanya pe. Noni, you are my brother. That is why I like you, man. I like you too, bro. Razi, ndabwira ikintu kimwe. Abantu benshi barifuza kubizuba kugira ngo bamurikire abandi. Ariko wewe Brighton, wowe mu buzima bwanje umeze nk'ukwezi. Iteka ryose umurikira mu gihe ndi mu mwijima. That is why I like you. Are you sure what you're talking about? Razi, Yo, bro. turi babiri. Jewe nawe. I know. Ariko buge dusangiye icyerekezo. I believe in you, bro. Yeah, bro. Nagize amahirwe adasanzwe kugira petit frère umunyabwenge akomeye cyane. I like you too, bro. Gusa ari ikintu kinteye ubwoba. Ubwo kani yaje nakagatima gatoye Jenita yaramfitiye ndazi neza ko kagiye. Nabuze Jenita mu buzima bwanje, sinifuza kandi kumubura Angeli. Iteka ryose je ndatinya guhomba.
Brighton, Yeah. nabonye umengo wewe na Angeli murayaga neza kandi murahuza. Ndakwinginze ufashe. Raba icyo wonkorera nimba woja kuvugana nawe. Okay, my bro. I hear your word and I understand your word. Bon, kugufasha je ntacyo byotanga. Ahubwo, aho ubona ko bidashoboka, birashoboka. My brother, ko tiyemera, ko sense ndakwizera. You know, ibyananiye Jenita, uri kuribaza ko Jena bishobora. Genda umubwire. Nimba ufise ubwo bwo kumubwira, twari shoko. Kuko ishoko inasanzwe risigo ibintu byinshi. Ushobora kurimuha ariko ntuvuge. Ariko muri we hagasigarana ikintu. You know, no fear, be fearless. Wow, that's a great idea. Yes. That is why I like you. Bro, Yo, my brother. ngiye gukora mu cyumviro cyawe. Yes, bro. Thank you. You're welcome. Anje, Oui. nkiri mu Bufaransa nawe urambona uburyo dukundana na Jenita. Nkagira nti umunsi tuzobona naho bizoba birenze. Ariko tumaze kubonana ndi kubona ibintu ko nabiziga siko nabisanze. Wagira ngo barampinduriye umukobwa. Si Jenita naziga twari dukunda. Kandi njye mbere muhuye kandi urazi ko Jenita akunda kwibagira. Kandi ikindi nacyo buriya kuvugana n'umuntu kuri telefone iyo muhuye biba bitandukanye. Ihangane. Anje nari kumwe nawe nahora nibaza ikibazo ese nitwabona nawe bizoba bimeze gute. Ariko ubu turi kumwe ndabona ibintu byarahindutse cyane rwose. Kandi tudureke guhangayika. Jenita n'uwawe mukwaye musezerane. Nimba wibuka indirimbo ivuga ngo ntibisaba kugukorako kugira ngo umenye kuri ruhande rwanjye. Ntibisaba kukubonesha amaso kugira ngo umenye Unkunda. kandi nimba wibuka Sheri. Aje nashaka kukubwira. Nturasinzira. Nabuze itiro. Ah bon? C'est pas vrai. Shaka gusaba imbabazi. Mbabarire kuba nari nakurakariye. Burya abagore tumeze nk'abana. Tuba dushaka abagabo muduhore hagufi. Ariko sinakubwiye nabi kuko nari ndabikuye ku mutima mubi. Ahubwo abagore akenshi hari igihe tugaragaza urukundo rwacu biciye mu rutonyanga rw'amarira. Atari uko turi babi, ahubwo ari kubera amarangamutima menshi n'ibigombagomba. Jewe Sheri nari nagize ubwoba nibaza ko wanshavuriye cyane. Ariko ntiwabigiranye umutima mubi. Jewe nari nagize ubwoba bwo kukwegera. Ariko nabonye ufise ibigumbagumba n'igishika cyo kunyakira. Kandi rero nitoye ikosa. Nabonye ko mpora ndakurenganya. Sheri, je m'excuse. Nukuri umbabarire sinzosubira. Nako
nakubabariye kuva kera niyo mpamvu natumanye ikintu gihe cyose kubera kwihanganiranira kandi niyo mpamvu tuzonarambana ego cyane merci beaucoup ako rero karanekanisha cyane kurambana hariho n'abandi bavuga ngo akaramata urakora iki mu cyumba canje ibaze nk'ubanki yakubona ibaze nawe ankatambonye ntushobotse koko nko kugaragara Jenita sinzi ko ari umbwiye iryo jambo yerekana ko kubibaza si kumeze uri umuntu asanzwe kandi cyane ariko nkaca ntangazwa n'ukuntu uguma wigira ibintu ukibona nk'aho umenga urarenze urengeye abandi bakobwa bose ariko si uko bimeze uramaze kwiraba kwanza uramaze kwiraba kandi sohoka sohoka Shiri wagize ubwoba abe tuze ariko ndagufinatisha ndabukora jitwara nucese ubwoba Shiri ntugire ubwoba nariko ndikinira wagize ubwoba ariko ndakina sibyo wumva amahoro anakimwe siko be uribaza ninde wundi mukobwa ntushobora kuzana imbere yawe akagusumba ubwiza gerageza wiraba uri mwiza urabarenze bose irabe mu kintu kurukonoza ihere ku maguru uduke uri mwiza cyane uri mwiza gusumba abandi bakobwa bose amabe ninjiye ngaho iwawe kugira ndagukorera akantu mbe ndagufitiye surprise ndagusaba iki bagitagoye ntabwo kigoye kandi bashaka gukanura okay open your eyes wow thank you too you like it yes okay Shiri aka gakufe ngiye kukakwambika kugira ngo kaze gatanga ikibazo cy'urukundo rwacu sibyo yes okay urabishobora njya ndagikuye wow birakubereye urakoze kandi iyi meda iri kuri shenete bisobanuye iki ndabizi ko wapfuye basi
uru rudome rurimo indome zibiri ni de hamwe na je bivuze ngo tumukunde ngo Jenita. Wow. Oh my god. Thank you. Thank you. Kane. Umuntu wese ashobora kuza mu cyumba canje akambwira akankunda. Ntawe rero nzemera ko nkunda ari uko uyobwiye yanko. Ivyo gusa? Yeah. Okay. Fine. Kane. Kane ugiye he? Ibaze nk'uwanka kubonye isohoka mu muryango w'icyumba canje. Yo kwibaza kuvuye. Shiri. Buri muntu wese yo kwinjira mu cyumba cyawe aciye mu idirisha. Ariko jewe nzokwinjira mu cyumba cyawe aciye mu muryango. Bantu bose babibona. Bye. Angelique. Kevin. Kevin. Meze neza? Yego. Birasa nkaho muri wowe ari ikintu ugomba kumbwira. Bwira habaye iki? Angeli. Yeah. Ndagukunda. Kevin. Kevin, kubera ko wankunda utamanje kumbaza ko ntacyo ndi mu rukundo. Angeli, ndakubwira ikintu kimwe. Buri umukobwa wese yashikanye imyaka yo gukunda aba afise uwakunda, ariko amahitamo y'umutima yo ahari kugira mu guhitamo uwo mukunda vya nyavyo. Mana, ese n'ibiki biri kumbako? Nta kintu kigeze kintera isoni kupfa na mbere, ariko uburyo sigaye nkunda Kane gushikaho nanje sigaye numva isoni. Ibyo ushaka kuvuga urabizi Imana. Ntabwo ndabizi. Ushatse kuvuga iki? Uranyumviriza? Jenita, ntabwo nari nzi ko uri umuzima. Usenga Allah subhanahu wa ta'ala. Niyumvisemo ko ndakuzi neza, ariko ntabwo nigeze ndakumenya. Bishoboka ko waramishije ibintu byinshi.
biroroshe